Allo? Mwaramutse. Twaramutse neza, umeze neza? Yego n'amahoro. Tuvugana nanda twakuye ari he? Jeremy muri Beseya. Jeremy, urasa umukunzi? Urasa umukunzi cyangwa urubatse? Of course arahari. Aha, uno musi urazi ko ari umunsi w'abakundana? Na cyane. Mwifurize rero uyu musi mukuru mwiza. Okay. Ndabizi ariko aranyumva hari hose. Cyane. Yaje. Ndamwifuriza umunsi mwiza w'abakundanye. Ashi yakumvise. Ego hanyuma. Ego. Kubera dukundana tije classique. Ego. N'abafana bayo bose reka ndabifurize umunsi mwiza w'abakunzi ba pide classique. Murakoze cyane. Ego, karibu rero. Ego. Nyampinga n'akarire k'inyana. Ego sha. Na rukundo rwacu ahari hose bari mu batigejo. Abari kumwe nawe. Urakoze cyane. Karibu turabategereje. Merci beaucoup. Le asiati. Hari ibintu Rosemary. Yego. Bon dushaka tuvuga nko cyane kuri uyu munsi wa le 14 ko twagiriye bake turawushika kwa mahoro. Hari abantu kenshi bisanga bihenda. Yego. Ego ntituvyanse ko mukundanye. Sivyo? Ntituvyanse ko mu sinzi aho ibyo bigeze nta tubizi. Yeah. Kandi kuryoherwa si bibi. Gusa hari abantu b'abakobwa utusanga baca bashavura ngo nuko batabahaye amakado kuri uno munsi. Sivyo? Rero ukazamva ngo nibaguhaye ikado kwera none ni maka baguha ikado ni maka umusohoke eske ni misi ni mora musohoka canke ni maka usanga bakuzanira ngo amashugwe ibintu by'ubuko nyene vyanyobeye ngo maka ngo bakuzanira ishugwe naho nyene ngo rije zifise ibindi bintu batabiguhaye urukundo ntirubandanye Apana? Oya. Umviriza ndakubwira ikintu kimwe ihene. Jivyo vyo kuvuga ngo urukundo rurabandanya. Rubandanya iki niki? Numunsi wahariwe abakundana. Sivyo? Numunsi wahariwe abakundana. Mbega hamwe no jajara no kwijejera ngaho nyingu iki niki? Kasanga bagiye no kubiha abandi kubera iki. Rero navuga yuko igihari nigiki. Ni bogu w'umukunzi wawe akakado. Batari guhaye urumva rero urukundo ntirubandanya. My friend Jeffrey Masino nito ushaka bana. Umviriza ihenda kubwira ikintu kimwe. Urukundo ni cyambere. Ariko igikomeza urukundo nutwo tundi tuntu. Ataduguhaye uno munsi rero biba biheze. Ihene Jevre Maya. Mushamwe bana. Hajya nujya narosa ariko natamishugwe ivyo bindi nivyiwe. Yes man. Umviriza ndakubwire ihene nakubwiye. Urukundo ni imbuto umuntu atera ariko ukeneye kuvomererwa utwo tugane. Abo mashugwe kubaze. Windi misi naho arayiguha. Oya numva ku munsi w'abakundanye hategeza kuba ikindi kintu kiri special than. Murumva no munsi cyari ibintu mu muntu wenza. Umva no munsi nundi munsi rero wahatari. Isuma indi bisi yose. Uno munsi nuwo batari busohokane araza kuba yibwe. Kagira n'inkuru. Ego none niba ivyo bitabayeho uwo munsi twatuhimbariza iki none muntu witeze uyu mukobwa none ndakubajije ndakuhaye phone none niba ivyo bitabaye uyu munsi wabuvuze iki none kukumbwira ati umunsi mukuru mwiza w'abakundana ese tubira bihagije acha bitubako ejo ko turi ko duhimbaza umunsi mukuru wahariwe iradiyo sibyo amaradiyo si yaca zimya aho twaba turi ko duhimbaza iki ariko amasamirizi yabandanye gusamira nigikunda ihene ndakubwira ikintu kimwe gihari urukundo n'imbuto ariko ivomererwa uko kumusohokana uno munsi nikubwira basibi ako kantu ko numvuge ni kunagura mvuge ni kunagura nk'ubyo shakaje uno munsi nagusohokana agagusohokana ejo kuri excuse yumvikana
arambwira ati bebe baby uno munsi ndi occupé kandi nkaba ndavyumva nkaba nzi gahunda ziwe zose ko ndazizi ariko kumbwira ibintu vyo gupacapaca ngo ibiki n'ibivuzi iki jewe sinkane kugusohokana nzogusohokana hageze nigipasa cyangwa namusi sinkane kuzanira kado ni makanda kuzanira kado Irene nakubwiye nimba urukundo ari imbuto kuvomerera uno munsi ngaha jewe nk'ubu nta yindi gahunda mfise ndaheze akazi kanje ucumbwira aje kuryama nzosubiye mvyuke ejo nja ku kazi hama nawe none akazi kanje se nakike mugabo ikindi kintu gihari mu rukundo ni babiri sibyo mu rukundo utampaye ndaguha canke tunahari nivyo vyiza wowe urashaka kumuha ariko ndashaka kumuha gift mugabo rero kugira bikomere nanje nkabona ati nkisanta ko nkunzwe ko kame nanje nditwararitse byitwa ko rero we ntayiguhe wowe uraza kwimuha oya ivyo nibiki nabikubwiye jewe oya none suko bimeze umviriza nakubwiye wowe urayimuha nigipasa jewe nakubwiye ni maka wayiguhe arama mugana ndashaka kumutegura indi kadori special mugabo ryari rero ngo burazi ko ntamaze no ku okay rero iyo kado nimba uno munsi adafise wowe uje kwimushira ni bon hama we niyo mikado kubera kandi zobayimuhaye Irene twumvikane wa muntu we twumvikane kuri ico kintu twumvikane kuri ico kintu Irene nakubwiye ndakigusubiriye mwako uko kumusohokana uko kumuha iryo shugwe ako gakado nico co kugarukana koko ubwo rukundo muruvomerere murushire ko amashugwe kandi ya plus zose ukujya gusohokana canke no guhana utukado niko novuga hari ikindi kintu biza kugarukana muri we mushobora no kuba ntimumeraniye neza ariko ako kantu murashaka kumeranira neza unamusohokanye n'undi umviriza ndakubwiye Irene nimba ari kumusohokana cyo ndakubwivuze ngo ikindi kingo gahunda ziwe ziki kumusohokana mbega nibiki kuba ikamusohokana ikugira ngo musubire mufata akanya mwicara ahantu muyage ku rukundo rwanyu ari papa mama mwubatse monsieur madame muyage mbega urugo rwacu rugeze he twatanguriye he mbega mu byo twapanga biriko bigenda gute biriko biravansa canke biriko bimera gute muri novuga abafiançailles nabo muriko muritegurira urugo icara hamwe musubire mwibukanya tu n'umunsi w'abakundana jewe nawe turakunda nimushaka kwicara nk'ejo lo 15 Irene nakubwiye kumva zumvikana ariko mana imva zitumvikana aho na excuse hari abantu Rosemary kuntu bameze sibyo hari abantu bavuga ati jewe simaka ndagusohokana lo 14 ego ndasama he ariko simpaka zo gusohokana nejo umviriza rero abatoto mutari gusohokana uno munsi mubahebe unamuhe rendez-vous ahubwo ati ngo ndagusohokane ntibipasa Irene ni ubusabwira kuri bune umviriza ndakubwira ikintu gihari urukundo suguna munsi gusa rukatome sibyo suguna munsi gushika ro 20 ruzoba rukira urukundo no guhera premier gwa urukundo ariko uno munsi nimba wahari wabakundanye sivyo ni vyiza ko mwicara hamwe gira evaluation y'urukundo rwanyu mbega urukundo rwanyu rugeze he mwatanguriye he bashagira evaluation kundi munsi niba uno munsi warahabaye Irene uri kufuta nkande ndiko ndafuta izo mind zanyu mvuga yuko ni mpaka uno munsi mwicarana ni mpaka uno munsi msokana ni mpaka uno munsi agwe kado ni mpaka uno munsi Irene nakubwiye ikintu kimwe gihari si mpaka umviriza ategereza kusigurira iyindi impamvu yabaki nimba ndi kwine wiwe sivyo nimba ndi hani wiwe nandi mazina shabitana nandi mazina kazi nimba uri kirezi wiwe sivyo kwanza ahubwo yenda vyumvise impamvu n'abatipe ba Irene mwebwe burya yagomba abacanganya ukundi kuntu uriko urashaka ukuntu uza kubwira umwe yuko no munsi bidakenewe hamusohoka ntibavuze use babiri oye ivyo navyo nibiki yo ndamuhamagara akajugujuga uravyumva baranavyumvise wanabivuze bumvise babiri rero nimba ufise babiri wa muntu we rero uriko urondera gahunda yuko umwe biza gucamo
umwe uranamwemeye yego hama ko wazambuye zose oya ni juste nagibagiye imwe yo narayambuye pe kera byaraheze baramuhevye ja yasisemo kwishavuza avant era 14 byarakubaye narahisemo umuntu umwe sivyo ariko felicitation anahisemo neza cyane pe bari kurapaca no musi ni wari unakuraba uburanda kubera ko n'abantu umwe uno musuranda St Valentine ni abantu bafise urukundo nyakuri bakundana vy'ukuri apari ibi vyo kubeshabeshanya canke ikindi umviriza kintu ndahinga ndakamagera kilo Mike none se sivyo vya umviriza kirezi wanje ibintu byo kuvuga ngo ni makamakado sivyo jewe mana yandi sindanavyemerera na gato parce que ikado ntayiguhaye no munsi yego yamazigu kandi niba uno munsi atayiguhaye nivuze ko ejo atazoyiguha nivuze ko na le 16 atazoyiguha nivuze ko na le 31 atazoyiguha z'ukwezi kwa gatatu yego ariko shaka kubafuta bo ico kintu muvuga ati ngo ni mpaka kuri St Valentine itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mpaka bagusokana mpaka bagoye kado mpaka kubera iki nimba uwo munsi uhari apana nguhari reka ndabikubwira umviriza Rosemary nimba uhari mubwire umunsi mukuru mwiza w'abakundana esetu ivyo ngo makado sinzi hariho usanga ejo tuzokumva batutelefona ngo bampevye ngo kubera ntatanze kado kuri St Valentine ça c'est quoi umuhebe kubera kweri 67 ubusabune yego sinumva ko uno munsi mwohebana sinumva ko uno munsi wogira umviriza ndakubwire Irene yego impamvu kwanza tubanze tumenye impamvu uwo munsi wabayeho sivyo turabizi iyo vyahereye turabizi igikorwa Valentine yoba yarakoze St Valentine umweranda Valentine ico yakoze inge nakiri umuntu allo olala cyagenda urumva yego turazi igikorwa yakoze turazi yuko yahezagira ama mariage en cachette yego yabikora mu gumwama atavyemeye mwami yavuga ati genda mu gisoda mugwanire ebana mugwanire igihugu nta bintu vyo kubaka ngaho bihari tabasore muri ko muza kugotwa ngaho muza kubaka kuja kugwana ariko Valentine arabahezagira rero twumvikane ko uwo munsi koko bawitiriye Valentine kugira ngo abe umunsi w'abakundana rero igituma uwo munsi uhari ni kugira ngo amakouple yose abakundanye bose bo kwisi yose sivyo yego kugira ngo bashobore Allo oui ni sawa urinde twakuye uri he Valentine ategereza kumishurwe nyene mbari akazina kawe witwande witwande Nitwa Deriska. None Deriska ni mpaka bagwaye amakado none sumunsi wacu mubwire sha Deriska kubera atariguha haravyanditswe ko akwiye kuguha iyo kado oh la la tayari Deriska thank you so much abakobwa muko murabica mu mviriza ndakubwira Irene kihari rero uwo munsi ni kugira ngo abakundanye canke amakouple yose bashobore kuba novuga ngo bagaragarizanya urwo rukundo donc babicishije nko mu biyago yego allo oui yego ndakora DJ Irene na Rosemary amahoro cyane nawe umeze neza ni ngangari ngamiro yego ngangari ingo unkure ko imukogana kuri bazi ngangari mutugonda none wewe urahindutse nk'uko ubu je nanje niworimpa dufata dukundanye noriguha mugabo nibitesa genda guhishurwe man kubera oyareka ivyo unyumvira tuvugana yego jewe uno mwaka ushikirwe cyangwa nawe uzoshikirwe mu wundi mwaka ndagushimiye ko kamuvuze ati twabivugana nasengene ko Johnny ngo ni ngo Johnny hangane ntekereze oya mugabo ntivyoguma bitangwe sawa mugire bakuvuze yuko twabivugana ni makamakado none asante sana
oya reka oya Irene reko ndakubwira rero oya vraiment umunsi wari kugira ngo bashobore guhanahana udukado yego ayo mashugwe Yego. uko gusohoka genre bagira ikintu nyamukuru donc numva kiza gikomeza ko kugwa rukundo rwabo kuko nakubwiye St Valentine niyo abantu bafise gwa rukundo nyakuri. reka twakire natwumve allo yesa umeze neza uravugana n'umwami wa karere umuniga umunegero nganyira mu Carama yego Umve Damoji hamara nagenda babwire Ego ahubwo uwo munsi ni umunsi mukuru wo kwicunga ku bakobwa ari abahungu ba profitiramo ngo St Valentine uraza abakobwa nk'uno munsi baza gutwara inda bisanzwe ahubwo bito egerayo ego sha yegereye ego sha Damoji mbiriza ndakubwire rero mbiriza ndakubwire yego ibi bintu Damoji avuze je sindabishigikiye. ego tegeza kubishigikira oya mbiriza ndakubwire igituma pacha allo Halo, egera inyuma y'akaradiyo gato egeze inyuma y'akaradiyo kawe. umeze neza muravugana n'Aimable Mukamenge. ego Aimable Mukamenge Ego kubyanje kubyo novuga ego urukundo ruriho. ego Ariko ibi kandi niyo umuntu yagukunze singoma waca guhiyo kado nyene kuko uwo munsi ashobora kuba atayifise akategwa n'undi munsi. Cyane naho ego wewe washobora kuyimuha mugana bo nari ku munsi ko kado zamaza atanze simakumushiyene. none si mpaka Ego kabisa ndabashiriye kuyago cyane byabagenze neza. murakoze cyane si mpaka umuhe ikado uno munsi Irene si mpaka eka gupata pacharo zmai Irene nakubwiye allo Wewe mwaramutse. twaramutse neza tuko tuvugana nande Jeremy muri Desheya. ego Jeremy Ego nagira nterere. ego Mbega St Valentine kiva umwiranda Valentino yakoze iki? Nicyo kintu cya mbere tubanza kuraba. ego Hanyuma tuje turaba urukundo ni iki? Ni ibyo udetasa cyangwa ni ukuntu muba muhuza n'umuntu ukamwiyumvamo? yego Ni ukuvuga ashobora kubiguha uno munsi ejo akabiha uwundi. cyane gose Daboro akategereza kubanza kuba mu rukundo kandi niyo byobura ni wo kwiga umuhari kubera nta byama bihari kandi hari n'igihe amazi akeha yuzuye impange niko bakunze kuvuga mu kirundi cyane gose ego ni ukuvuga rero hamwe byobura uno munsi iryo shurwe rikabura cyangwa se iyo kado ikabura byakira nk'ibintu bisanzwe ko n'ubundi ni umukunzi kandi edayeri ntiwatanguye kuri St Valentine cyane gose ego ibyo rero umuntu ategereza kubyakira bibonetse ni byiza ariko bibuze naho nyine nta kibazo nyine n'amahoro menshi cyane sawa urakoze cyane bibonetse nta kundi bibuze n'amahoro menshi Irene hari ikintu avuze ati mbega St Valentine twakivuze iyo yavuye mbega uno munsi St Valentine himbazwa mu buryo bwa gute kubera iki St Valentine navuze niyo abakundanye sivyo abo bakundanye rero uno munsi nimba uhari ni kugira ngo Jean bibutsanye kandi bongere bana mbere benshi no munsi kiyago cuno munsi mwongere muyaga ukuntu urukundo rwanyu rukwiye kubandanya sivyo umwana mushaka kuyaga undi munsi umviriza Halo? Halo? Amahoro cyane tuvugana nande twakwiye ari he murakomeye turaho pe nemeye imana umukirondo ego mumeze neza ego meze neza terera rero gusa ndi Bujumbura ego terera ariko ivyo bintu bariko baravuga iryo kado nita umuntu atolironka yo kwihangana n'undi musi atolironka cane gose gasema ko n'umusi ayiguhe n'undi musi atolironka kuko twese turabafise ariko simakatolironka sivyo nyene murakoze cane di Irene navuze no munsi nimba uhari ikintu Jean novuga bu canke inani nyamukuru ya St Valentine intumbero nyamukuru ya ni kugira ngo musubire kweshanja
muri ivyo vyo guhana udukado muyage kuvyerekeye urukundo rwanyu rero nakubwiye ati sinza kuba nemeranya na Damoji ngo no musi ngo ahubwo ngo abakobwa bicunge cyane oya ati uno musi Irene hari umunsi abana bazovuka mu 11 bazaba bateye nino tariki Irene gico kintu sindari gushigikirako nyakirira abantu rega ora pati sawa business tuvugana nande sawa ndabumva tuvugana nande Nerisa mu Gihosha ego mu Gihosha baraho none abakobwa bobo ni kuki batohiyo kadabahongo sivyo nyene kuki batoba amakado ahubwo nyene kuki batoba amakado namwe oya abakobwa nabo baba bakwiye kuyaha abahongo cyane gose ko ariko abahongo bari babakoma batanga amakado kubera ikibu abahungu cyo kwama bayabaha isi yose nabo yabaha umva urukundo siga umuntu umwe urukundo rw'abantu babiri byo bisase kwama misi yose batanga amakado ndakimenyereye ndacabandanya Irene nariko ndakubwira ivyo zo kuvuga ngo no musi ngo abakobwa bicunge tubanze tumenye mbega ni St Valentine n'umunsi w'abakundanye ariko natwe twihede limite tumenye ivyo gukora si umunsi wo kwirekura si umunsi yuko uno munsi ngo uno munsi Rosemary ndakubwira ko hari umuntu sivyo aza kwemera ko rijya akora kugira bamuhiga ijya rigashugwa rero uko nako sukuja mu nzira nziza ariko nukuyoba ni kutamenya si ivyo nyene byo kubyo oya ivyo naho bihuriye no kwishira mu mutwe ngo ni makaba bamakado ngo ni makaba basohokane ngo ni makaba bagurira y'amashugwe ubundi je nko kuri ico yego nakubwiye sinemera nubu Allô? Allô? Lala. Oui. Egeze inyuma ka radio kawe. Lala, tuko turumvikana hagarara neza hama uheze uze twumvikane neza cyane. Numva rero Irene si umwanya uko baja mu vyo bajamwo ariko navuze hamwe nayo makado hamwe nayo mashugwe ni kuyaga musubire mwubaka urukundo rwanyu yego muyaga iterambere ry'urukundo rwanyu wi tuvugana nande ego kumutakura baraho ego terera anaje ntererano ego uwo muhishe rwose banditaragira ntibyakira kandi bakayagira urukundo nye nibyo ego abona avuga ngo batamaye ijuru ngo bazomuhera baramuhevye nambaze ash barara bamuhevye naho batamara mutohi urakoze cyane size kwishiramwo mwishiramwo ngo makaba bamashugwe ni ngombwa hari abantu bama bishiramwo ngo makado sinzi Rosemary ndagira ndakubwira ishugwe sige rizotuma vyerekana ko mpungu agukunda iyo kado siyo izotuma vyerekana yuko uwo muntu muri kumwe sivyo yego ibizo kuvuga ngo amakado sinzi kwa naho bisa binahuriye n'urukundo naho bisa binahuriye nuko mukundanye no muntu niyo mpamvu rero ivyo onye tunagira aba bakobwa kwiguha no kutayiguha byose nico kimwe ntacyo biza guhindura uno munsi yego ntacyo biza guhindura ntayiguhaye ngo ce duhebaye no munsi ariko Irene kubishoboye arayitanga nukuri ubishoboye uyitange ariko niba utanabishoboye vugisha umutoto wawe muyagisha umubwire usubire umwibutse ko umukunda umubwire amajambo meza sivyo Irene kugira ngo nitwumve kumengana umunsi wo kunegrija cyane namugomba muvyoroshe gose murenze urugero no ariko kandi mumenye nuko mwitwara si umunsi wo kwirekura si umunsi wo guhindura iyindi mibereho yindi ariko nyene ivyo biyago biba biri baze donc kuri urwo rukundo rwanyu muyage icoteza imbere urukundo rwanyu naho muzoshika ivyo bindi navyo ngo zabo muri Novembre navyo ivyo ni vyanyu ndakora abana tugiye kuronka muri Novembre baruzura
ivyo sivyo kubera izo ni mentalite z'abandi bantu bayinumbero yindi St Valentine oya wapi erega ariko bimeze ega kubihindura ariko yahene ndakubaza yego nanumva ko ugomba unjane no mu bindi ubwire neza yuko kuri St Valentine ni ngombwa umukobwa n'umuhungu bahure ivyo bindi hariho abahura simvuze ngo ni bose rero ihene gico tiko ndavuga rega niyo mentalite Rosemary yo kwamamusha mutwe everyday ngo nuko le 14 babaha amakado utayironse urashana umva uraforsa ku nguvu kugira ngo uyironke rero mu kuguforsa ku nguvu niho usanga zanda zishushu ziko zirava niho usanga yamada ariko arava niho usanga zangwara ziko zirava niho usanga ibintu kana kabiri ko birava sindakwemereye ibintu byose ni ntumbero y'ikintu. Allo? Uri namahoro. Amahoro cyane tuvugana nanze twakuye ari he? Ego muraho mwirohero. Ego none telefone ndamuhabi sikora yuko ntamukunda. Sivyo nyene. None burya gutangishurwa ni garagaza urukundo. Sivyo nyene. Gutanga ishurwe gutanga ikado na ma ingredient. Najya ama produce chimique batera mu mirima. Ego batera kugira ngo uvomerere ubundi bwo sivyo bikuru. Ariko havomerere. Aza kuvomerera lo 14 niho urukundo dushaka. Umurima wawe utawuvomere ntuzogende ngo warejeje. Allo? Oui, tuvugana nande? Tuvugana nande? Izina ryawe sinagibutse neza. Izina ryande? Urinde. Ahubwo nawe twibwira urinde. Bari kuyagisha. Rero Rosemary turangira tubwire kugira tunyarutse ibyo byo kuvuga ngo ama St Valentine ego ntituwanse n'umunsi mukuru w'abakundana kandi no kumuha kado si bibi kandi no kuyimwima si bibi kuyimwima ni bibi mutabi utamubwiye impamvu z'ibiki Rosemary impamvu jewe ndemeranya n'uyu muhungu nta ex nimwe iza kubamo yego ngo ndakubwira ngo sinza kwigwa ngo kubera ngo kubera iki ihene ni kwaku Yes. Yego. Namahoro cyane tuvugana nanda twakuye ari he? Se wate. Yego, umeze neza? Sa? Safi. Yego, terera kukiyago? Yego. Oya kabanga makado. Oya kabanga makado. Yego. Mubukuriwe. Niye kado makombe kajyohewe. Jana kubwiye yuko na chocolate desi za kubari kado kandi ndayakira ndyohewe. Bazi nk'ubu. Yego. Abo nabiza muhira iki. Kumbe muhira. Urumva yuko ari kado wo mushiri wawe bazi mugiye mutabonanye. Yego. Kado. Itambere na mbere nkaha nimba umufisi ukabutana mwandikiye umubwira ati ewana ati bonjour kandi ndagukunda gose nk'iryo niko sa rya mbere ivyo vya mbere umaze kubikora wamutaguye mu mutwe hamaraza kubona yuko hari impamvu iyi ni yatumye mutabonana arabitahura ariko mureke kugira ubugaba mu rukundo rwanyu reka kugotwa mwabantu mwe hama ngo barabatwaye abasheri nuko bazona genda umvise rero Irene nuko tumenye icari c'urukundo tumenye impamvu ya St Valentine tumenye imyitwarire urukundo icambu cawe wabivuze neza Irene burya abantu bakwimirije niho ndiko ndaririra oya shara nahiriwe oya arahiriwe ahari uravyumva rero mbega hari niki ikado ni bon atayindi impamvu yahabaye tumutoyimuha yimuhe Irene ivyo uri kurivugisha ngaho kukundi ivyo vyo kumva ngo yangu umva akagagazo kiki ahubwo bawumva ntacu tokora kubwiwe hamanyene kandi kubwuwo munsi nyene n'umunsi w'abakundana n'ivyo muyage muhanayo makado ariko kandi mumenye koko mbega St Valentine ifatiye kuki nuko kuyaga kuvyubaka urukundo rwanyu ariko si kuvuga ngo ni zindi ntumbero kuca bayindi ntumbero ngo baja kuba aribo bakora ibindi birenze oya si umwanya wo gukora ivyo ariko n'umwanya koko kuba kugo rukundo rwanyu kugira ushobore gutera imbere hama
kubari buronka amakado itsoke abatari buronke nabo kumva zumvikana izina ziriya ni vyiza ko mu vyakira kandi simpaka yiguhe kubera ko Jean birumvikana ko atoyiguha muga yabuze uko bigenda canke yana bikubwiye mugabo vy'ukuri ufise umukunzi uno munsi ntumuhe kado ntacu uzobukoze aho yego ariko kumva zumvikana dufata ari kure nawe uri hano canke murabizinanye ubuzima nyene mubanyemo muri uwo mwanya biratahuritse rene ni nkuko mwomara n'amezi 3 mutabonanye birumvikana gose tunyarutse tugira conclusion yego reka je ndavuga ko je ndavyumva sivyo kandi ndazi yuko nina bivuga ko je ndavyumva peut-être haruza kwitahura hari no ari gutegura ati je no munsi umuntu dusokana nta atampaye ikado ndaza kwitahura kumvo izini so hige ikintu gihari Rosemary kuba ilo 14 février ihari sibyo ntituvyanse n'umunsi mukuru w'abakundana ntituvyanse n'umunsi mukuru w'abantu ngene ufise kado urayimuha utayifise kandi nta naho vyanditse ko utegereza kumuha iyo kado sibyo yego allo hama ikindi naco reka kubisera uvuga ibintu vy'amakado ko umukunzi wawe nimba yumye cyane ikintu afite mu mufuko yego akaba mbere na message kwari aka message sibwo ko iyo cyabera umubona mbere akabimba ibaze none yabura message yabura 20 francs yo kumwandikira message sanzwe biragoye bivana byose n'inyubako z'ugo rukundo rwanyu okay rero ndiko ndagira conclusion tunarangiza ku kiyago ikintu gihari Rosemary ngaha sibyo St Valentine tuyanse n'umunsi mukuru w'abakundana kandi n'umunsi mukuru w'abantu nyene sinzi barurimo neza pana babandi bapaca pana babandi bakibeshana kuko hari abantu baca bikika mukiza sibyo byo bindi damoji yavuze ati uno munsi amabara aza kuhabera n'amabara mabi kandi sindana mwankiye nivyo uno munsi hari abantu baza kwikika mukiza sibyo hari nk'umuntu aza kububwira ati allo nimba ari sheri nimba ari inde sinzi ingene mwitana agati ingusange muhira sibyo kubera azi yuko rero 14 février avuga ati jewe nuno munsi ashdad nta kindi amamagariye kugira ampe si agakado ampe iki utusanga bagiye mu bindi bintu atari yiteze ko hajyamo kuri uwo munsi nizo hahandi usanga abana benshi no munsi batwara ya mada y'ishushu batwara ingwara sinzi batari bitegure kuri uno munsi sibyo ibyo turabyumvikana ko neza ariko kandi tunabibutsa yuko abo bashaka kuyihindi ntumbero attention uno munsi n'umunsi mukuru navuga n'umunsi mukuru cyane n'umunsi w'iminyota sibyo rero niyo mpamvu rero baca bagenda baca bafata izindi sense bayishiramwo iyo St Valentine baca bayishyira mu yindi ntumbero itari ikwiye kujamo sindavyanse kumuha kado uyifise yimuha kandi nubwo wowe uyifise udashaka kuyimuha uno munsi n'amahoro menshi cyane sibyo nubwo uno munsi utoyimuha kandi uyifise ntibisobanuka ko utamukunda kandi arashaka kuguha kado atanagukunda pe akuryoshye nyine kuri uno munsi uryoherwa bisanzwe ni atagukunda cyangwa arashaka kuguha uno munsi iyo kado hameje ugasanga iyo kado ikuzaniyemo izindi ngorane zigiye zitandukanye niyo mpamvu rero ndiko ndababwira ati gutanga kado no kutayitanga nta nico bivuze we gusa mwandikire gusa ku kamesaje nimba gahari nimba kadahari naho arihangana ntibivuze ko uno munsi mugaragaza urwo rukundo rw'iwanyu kuri uno munsi 14 février ntibivuze ko uno munsi ariho muza kwerekana urwo rukundo rw'iwanyu eske n'ibisi mwari mukunda ntimwari mumeraniye neza yego ejo ndayiguha iyo kado woyanka ngo kwera ntayiguha no munsi 14 février ejo ndagusohokanye wo byanka nta gusohokana kuri uno munsi 14 février kandi ikindi nacyo abakobwa baca bashaka inyo mu ryinyo ngo ni agati mu ryinyo ngo ni maka ngo umuhungu ngo asohokane kweri ko utamusohokane
ko ariko utomuha iyo kado ntayibereye oya ibishoboye bikore vra ntayibereye iyo kado nakwiye gusohokanwa nawe sibyo Yeah. ibintu rero twamaze kwishiramwo abakobwa b'iki gihe mpaka amakado mpaka sohokane mpaka rererere ivyo mubikure no mu mutwe munabifute hama murabe yuko nimba izo nkundo ziwanyu nimba mutari mupacapaca ndazi kuno munsi hariho abaza guhebana gukorera ngo batabarunke amakado aho mwebwe nimba hariyo umukobwa aza kuguheba kuri uno munsi nimba hariyo umuhungu aza kuguheba kuri uno munsi ngo nuko rutamuhaye kado uwo ntiyari gwawe ushake unavuga ati ndanakaravye nimba le 14 février yo dutandukanya je nawe ndahebuje kanakira umuntu umwe hama twibandanize n'ibindi bintu. Allo? Oui. Allo? Oui. Namahoro cyane tuvugana nada twakuye ari he? Bitosi bukaramba ipahanza. Ego. Ito mbano terera avuga ngo ngutayimayo cyangwa ameba. Ego. Rero ushobora kwimuvuga utamukunda. Ego. Barakwiye gutahura ibyo bintu kwezi. Cyane gose. Kiza nuko umukunda. Nta bindi biba bikenewe. Murakoze cyane sibyo arabivuze neza ati gikuru nuko umukunda ibyo kuvuga ngo amakado amaki ibiki sinzi byandakutakiye sinzi lelelelelele ibyo ntibibamwo mu rukundo ndibaza ngaho twavuze byinshi uwatahuye yatahuye kandi numva yumvise nuko ndibaza watahuye cyane gose je ndakunda n'umuntu atahura n'ingoga